umunezero guhagarara imbere yanyu numva ari iteka ntaho n'Imana kandi ndashimira uburongozi bwanyumviye ko kandi ushobora guhagarara hano. Ego umutima mfise tuza gusangira uno munsi ni teme ni gutunga umutima utanduye. Amen. Gutunga umutima utanduye. Naratangaye iri jambo ramaze iminsi ndaryigishwa ko numva abandi bantu bariko bararivuga, numva n'umuvyeyi ijambo atanze ni ibintu by'umutima utunganye, numva n'abandi bantu batandukanye bariko barabivuga bavuga ati ntemu yera by'ukuri udushoboze twicare twiyumvire ku mitima yacu ukuntu imeze. Haleluya. Reka tusome muri Matayo 5:8. Matayo 5:8. hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Amen. Amen. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Imana ishimwe. Nako ndiyumvira mu kanya umutima wandura cyane ikintu candura ko cyari gisanzwe gisa neza. Niko biri ikintu candura kuko cyari gisanzwe ari cyiza au départ. Rero by'ukuri igihe twakizwa cyane se Imana yaduhaye imitima mishasha bene data. Haleluya. Yaduhaye imitima yera, yaduhaye kuba abantu bashasha, kuvuka gushasha. Amen. Yumvire nk'akabebe kakivuka, nta kibi kiri muri we, nta cyumviro kibi, ntacyo bapfira mwene data. Donc ni mushasha. Muga ikintu kigenda kukwanduza niki? Naho uri, abo bayemo, abo muganira, ibyo wiyumviriye, ibyo washize ku mutima. Imana ishimwe kandi dufashe cyane. Haleluya. Donc harahiriwe abafise imitima itanduye ngo kuko abo aribo bazobona Imana. Amen. Ukurinda kwacu imitima yacu ngo ntiyandure bidutera kubona Imana muri buno buzima. Haleluya. Ukwirinda mu mitima biradutera kubona Imana, biradutera kubona Imana idutabara, biradutera kubona Imana ikora, biratuma Satani atanaronka yinjirira iby'Imana yaguhaye ibi by'iwawe. Nta hantu Satani yinjirira ngo abikunyage. Imana ishimwe. Ndiko ndigishwa kuri no jambo naronse igicapo, naho igicapo mbona indobo itobaguritse. Murayibona? Uko murayibona iyo ndobo iri mu mutwe wanje? Indobo itobaguritse. Mbona ni nkaho numva ko murekanganiza ati abakristo ubu ukuntu mumeze, ati mumeze nk'indobo zitobaguritse. Muraza mu ishengero, muragenda mu masengesho, musinzoba muje kuvoma, kandi by'ukuri harabuzuritse. Ariko uko mutaha, uko mumara kanya bigenda biseseka. Ikintu cyose uba wakwiye ku Mana usanga byagiye. Imana idufashe. Haleluya. Nariko ndamedita niyumvira kuri icyo kintu, ariko ndaganirizwa ndavuga ati ariko Mana uraza abanishaka bagira kukurondera. Iyi minsi uraza urugendo twatambuka ngaho uvuga ati ngiye kwakira imva ku Mana. Uraza umuntu yafashe jeune agaha ibyo kurya iminsi itatu mu gatondo mw'ijoro atacafungura. Imana ikamusukira ikamwuzuriza igikombe. Haleluya. Ariko avuye mu masengesho umunsi wa mbere nguyu ahuye na Bruce baganiriye neza, ahuye na Kandida bavuganye nabi. Nguyo umutima we uratera, Satani aramusaba yinjirira ngo ni indobo itobaguritse. Niyo mpamvu ibintu byose uba wafashe akanya ukarondera ugaca imbere y'Imana ugasenga bicika impfagusa. Kubera iki? Ntiwirinze. Imana idufashe. Iyumvire cy'ukuri, iyumvire umwanya w'Imana. Mbega ukunze kunezera ko ibyo ukura ku Mana biherera mu nzira. Haleluya. Wumva byo kunezera ko ibyo ukura ku Mana biherera mu nzira. Hari umuntu
muja munezero bene data mu kintu satani akunda gucana hari imiryango yo mu mutima je nabaza kuvyibona ko maze iminsi myinshi amasengesho ntabura umuntu anzanira ngaraba ko yonyanduza mu mutima anyake ikintu cyose nahawe anyage ibyo nahawe. Imana ntireka kudusukira iyo tuje hano, Imana ntireka kuduha, Imana irumva amasengesho y'abayisaba, ariko turabitakaza mu nzira, turabitakaza aho tuba, turabitakaza aho dukora, tugenda turasesagura bimwe twahawe. Haleluya, haleluya. Rero ngo barahiriwe abafite imitima itanduye kuko ngo bazobona Imana. Amen, haleluya. Reka dusome muri Petero wa kabiri 2 Pierre 2:7-9. Petero wa kabiri umurongo wa kabiri igice cy'indwi gushika ku cy'icenda. Ku murongo w'indwi haravuga ngo Petero wa kabiri indwi haravuga ngo ikarokora Loti umugororotsi yababazwa cyane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda, kuko uyo mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabonge uko bukeye mu mutima wiwe ugororoka kubw'ibikorwa byabo by'ubugarariji yabona akumva. Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kurinda abagabitanya bahanwa gushitsa ku munsi w'amateka. Amen, amen. Murakoze cyane. Ngo Imana ngo ikarokora Loti umugororotsi yababazwa cyane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda, ngo kuko uyu mugororotsi aho yaba muri bo, haleluya, vuga ati aho yaba muri bo, aho yaba muri bo, ngo kuko uyu mugororotsi aho yaba muri bo, aho yaba muri bo, kuko uyu mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabonge uko bukeye, ngo mu mutima wiwe ugororoka kubw'ibikorwa byabo by'ubugarariji. Haleluya. Neko ndiyumvira kuri Loti bene data, iri jambo rivuze ngo uwo mugororotsi aho yaba muri bo, aho yaba muri bo, muri quartier mu gihugu, ngo yagira akabonge mu mutima w'ugororoka kubw'ibikorwa byabo by'ubugarariji. Bene data, mu bintu byinshi sinzi ko murabona, iyo umuntu ari kumwe n'abantu banduye arandura, ndabenshi. Iyo uri kumwe n'umuntu w'abanyama usanga nawe abanyama arakudugana, ndabenshi. Uri kumwe n'umuntu akwibye, ubwo nyine hayatsi ya mbere niyo gukora iki, wumva mbega nawe hari ikibi kikuduzemo, ndabenshi ga bene data. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana naragiye no kwiyumvira kuri Loti. Loti nta mpemu yari afise, yaba mu basambanyi, mu batinganyi, yaba mu basuma, kumbure abantu bari bageze ku rwego rwo hejuru rw'icyaha, ariko ngaho yaba muri bo ntiyabaye nkabo, ntiyabishuye, ntiyiyanduje, kuko rimwe na rimwe bibaza ngo kurivugira ugasanga uriyanduje. Imana ishimwe. Ngo Loti aho yaba muri bo mu mutima w'ugororotse ngo yumva akabonge ku bwabo. Haleluya. Ni kuvuga ko yarageze ku rugero aho abonye umunyabyaha yumva akabonge ku bwiwe, aho abonye umuntu amuvugishije nabi yumva akabonge, ntiyumve ishavu ridutse, ntiyumve umururazi, ntiyabike inzigo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Loti Imana yampaye ubu budasanzwe bene data, ngo aho yaba muri bo yagira akabonge ku bwabo. Haleluya. Ese nawe wogera ahantu kubw'ubuntu bw'Imana ukumva akabonge kuri karakugora, ukumva akabonge apana kumva amenga icyo nawe wokora. Turiyanduza bene data mu buryo butandukanye, turiyanduza mu kwirwanirira. Haleluya. Turigwanirira mu buryo bw'umubiri. Imana idufashe. Ibaze n'umugororotsi Loti bahagije kumwiba, bahagije kumwiba, bahagije kumukorera ikibi, ariko muri we Imana igashobora kumushingira intahe bene data, ngo mu mutima wiwe ugororotse yagira akabonge.
mu mutima wiwe ugororotse. Twahura n'umuntu yanduye, ubwo ntimusanga wiyandutse. Uhura n'umuntu aciye bugufi, wumva waciye bugufi. Uhura n'umuntu agiye hejuru, uca hejuru nawe. Imana idutabare bene data. Haleluya, haleluya. Turakeneye gutunga imitima itanduye ngo tubone Imana, ngo tubone Imana ikora bene data. Haleluya. Kugira ngo ibintu twakira ku Mana tubigumane dimanche yindi tuje tutugire hahandi ntidusubire gushasha. Ndetse nyine bibishe iyo wagiye imbere y'Imana umunsi amahoro ukagaruka ukaciyaronka ugataha wuzuye ukavuga ikindi dimanche ntayifise na mahoro ufise. Wagiye imbere y'Imana wumva wuzuye inzigo muri ako kanya wumva yaheze dimanche ugarutse uyifise. Ni kuvuga ko twama turi hahandi ntitwavansa ntituduha, ariko bereka turashaka kubona Imana vyama ku rundi rwego. Amen. Mu kwirinda havuga ati Satani ndakwanye ntukore mu mutima wanje. Nivyo ndi mu babi ntikutwe kumbura n'abantu bankoreye ikibi, ariko bobo si babi, ni kibi kiri muri bo. Satani amukoresheje ndakwaniye kunyanduza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Imana iduha ubuntu bene data, iduha ubuntu bwo kunesha ikibi, iduha ubuntu bwo kunesha imitima yandutsa vuba. Kireko ndagirira Imana twama kweki imitima yandutsa vuba, kweki imibiri yandutsa vuba. Utavuze ukiri ubanza mugenzi wawe mu mutima kubera iki? Ariko birakunda bene data, birakunda. Ijambo ry'Imana ryatweretse kuri Loti ko yari mugororotse mu banyabyaha, mu banyakibi, agatunga umutima ugororotse, akagira akabonge ntagire inzigo, akagira akabonge ntagire ishavu. Birakunda ko natwe bitubaka bene data. Ukumva uri kuringingira abandi, ukumva uri kurarira uwakubwiye nabi, ukumva uri kugira urarira kumva uruse umuntu ufite kotorite ariko kugira amanyama, ariko gufata ukutari, wumva nawe ushaka icubahiro, ukumva uri kuramurira. Imana mufashe, siwe kumbura nuko yakuze, kumbura nuko yabaye, ukumva ko ari ikintu cyo kiratuma umubabara. Bati Imana ndingira umutima. Haleluya. Biriko birumvikana? Imana ishimwe. Rero bene data, mu bintu vyodufasha kwirinda, mu bintu vyodufasha kutugwanira kuri iyo mitima, hariho ubuntu bw'Imana, kwishimikiza ubuntu bw'Imana. Amen. Kwishimikiza ubuntu bw'Imana twaronse. Haleluya. Kwishimikiza ubuntu bwa Papa. Amen. Ubwo buntu bw'Imana bwagukuye mu byaha, bwagukuye ahantu kure cyane, burakuzana, buruhuka amaso, umenya Imana. Haleluya. Mbere ubwo buntu bwo kunanirwa no kugukuramo inzigo, no kugukuramo ishavu, no kugukuramo kutihangana. Ubwo buntu bwananirwa bene data, ubwo buntu bwananirwa no kugukuramo urukundo rw'ibindi bintu atari Imana, bwananirwa. Haleluya, haleluya. Hariho igihe natewe umutima ku muntu, umuntu sinzi nawe ukuntu byagenze vuba, ndaca nawe ndicana bwa byahereye, ndimvira byahereye hehe. Ntagerageza yiswe ni kuri yacagiye yagize ukunuku, yifashe ukunuku n'akatuya. Ibyo ni bisanzwe. Igihe cyose nasenga, naho naba nagiriwe neza, naduze mu ntego, nagurutse narize, mejeje gusenga ncavuga ati Imana, uribuka ko wa muntu ndamubonye n'imvura mu mutima, urabyibuka ko numva ntameze neza, nabyo binginze. Bene data, sinshobora gusigura ukuntu Imana yabigenjeje, sinzi ko yanteye urushinge ndyamye, nasanze byaheze. Sinshobora kubisigura bene data. Bene data, hariho ubuntu bw'Imana budukiza, budukiza ikibi, kuko umwasi yaba ari hafi bene data, adutere hamwe n'ituro gukora kw'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Nawe umenye neza ko hariho ubuntu bwasutse. Ubwo buntu butwigisha kwiyambura icyaha, kwikumbura icyaha. Haleluya, haleluya. Reka tuhasome, reka dusome muri Korinto. Reka dusome Tito 2:11, Tito 2:11-12. Twishimikize ubuntu bw'Imana, tuneshe umwasi bene data, tubumwe. Haleluya. Tito 2:11. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza.
butwigisha kwikumura ukutubaha Imana n'ukwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none. Haleluya. Mu gihe butwigisha kubaha Imana ngo tugenda tugororoka ngo mu gihe cya none. Igihe cya none turakwiye kwivuga igihe cya none, nitwe tukizi icyo ntari bwakimenye. Igihe cya none nticoroshe. Haleluya. Ariko ubwo mu butwigisha bene data kugororoka, ubwo mu butwigisha kwikugumura icyaha. Haleluya. Ubwo mu butwigisha kwikura ko ububi bwose. Amina. Haleluya. Ntabwo Kristo akwiye kugumana ikintu kiri mu mutima wiwe ngo yumve amahoro bene data. Ntibikwiriye. Haleluya. Haleluya. Amadini yaraduhumye amaso, ariko umuntu wese abana n'Imana arazi neza ko ushobora kugira umutima wanduye hama ngo ubandanye ubuzima bw'Imana ibikunda. Haleluya. Haleluya. Ubwo buntu butwigisha kugororoka bene data mu gihe cya none. Urakeneye kugororoka mu gihe cya none. Urakeneye gusaba umuntu Imana bwo kugororoka mu gihe cya none. Ntacyo bitwaye aho uri, ntacyo bitwaye ahantu utumbere agatsimbira urimo. Urashoboye kugororoka ku bw'ubuntu bw'Imana, urashoboye kwihangana ku bw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana twiyatashije twamatanye nabwo ni ubw'ukuri. Haleluya. Reka tuhasome. Petero wa mbere igice cya 5:12. Petero wa mbere igice cya 5:12. Mbandikiye icete c'amajambo make canditswe na Siruwano mwene data w'umwizigirwa uko niyumvira. Mbahanura nshinga intahe yuko ubwo ari bwo buntu bw'Imana bw'ukuri mubuhagararemwo mushikamye. Amen. Bon, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Ubuntu bw'Imana twumiye ko bene data. Si ubwo kumumanyanga, ni ubuntu bw'ukuri bene data. Ni ubuntu bw'ukuri bufite ubushobozi bwo kudutabara. Haleluya. Pawulo niyo yavuze ati ngo ndico ku bw'ubuntu bw'Imana. Kandi ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe buri bwabaye ubw'impfagusa, ariko nakoze gusumba abandi bose. Bene data urashobora kuvuga ati ndico ku bw'ubuntu bw'Imana. Kandi ubwo buntu bw'Imana nibwo buzongiza ikibi cyose, ntibuzobw'impfagusa. Ngo la grâce de Dieu n'a pas été vaine, ngo ni bwabaye ubw'impfagusa. Haleluya. Mbere Imana yatanze Yesu ku bw'ubusa kweli ngo bimunanire kudukiza, bimunanire kudukiza ukwiyangiza hano ku isi. Ntibikunda, birakunda birema ko ubuntu bw'Imana budukiza, birakunda ko ubuntu bw'Imana budutabara kuko ni ubw'ukuri bene data. Haleluya. Ntabwo umaze kububona mu bintu bitandukanye, no mu mutima wawe ushobora kububona bugutabara bugukiza. Haleluya. Karasoma cyane indirimbo ati mena umutima, eca umutima kugira ngo nshobore kukubona, nshobore kukumva, nshobore kugukoramo, nshobore kuguhorera data. Bene data, imitima yanduye irakubuza kubona Imana. Uribaza ngo wabibonye ko ntayo wabonye bene data, ntayo wabonye. Haleluya. Loti musi bavuga ngo Imana yacimukiza ibimugerageza. Imana yazi gukiza abagororotsi ibibagerageza. Ihejeje kuvuga ukuntu yagumye mu kugoroka mu mutima. Haleluya. Uretse ko ibyo wigwanirira ukabanza kwihanduza ubirekeye Imana yoza ikagutabara nk'uko yatabaye Loti. Haleluya. Urabizi Imana ishimwe. Ibaze Loti icyo habamo yatabarwa n'ubuntu bw'Imana igihe cyose kuko yari itandukanye. Yavuze ati oya sinza kwiyanduza mu mutima, ariko muri uko kwirinda kwiwe yasanga Imana nayo yaje kumutabara. Imana yarazi ikamutabara. Nta muntu yari ushobora kuziza muri ibyo gihugu atari kumwe n'Imana nka Loti. Ntibyari gukunda, ariko Imana yarazi ikamutabara kuko Imana ikiza abayigororokera ibibagerageza. Ese uhoraho yakubwiriza ibikugerageza utekanye utarinze kwiyanduza,
mutima wawe ukavuga ati papa ndabikurekeye ndabikurekeye haleluya ndabikurekeye sinza kwiyanduzwa bwese ati sinza kwiyanduza sinza kuvuga nabi sinza kwiyumvira nabi sinza gukora nabi sinza kwishura ndaza gukunda ndazi kuhoraho azonkiza ibingerageza nk'uko yakijije Loti. Haleluya Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusome mu kindi kintu numvise mu mutima twubwira ko mu kwirinda hariho kwibuka ko Imana tuyisangiye na bene data. Bene data, Imana ni data wa twese, ni data wa twese. Reka dusome muri Efeso 4 igice cya 6. Efeso 4 igice cya 6. Ni Imana imwe, niyo data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose, ngakoresha bose ari muri bose. Ngo ni Imana imwe, ni data wa twese, ni data wa twese. Haleluya. Ni data wa twese, akoresha bose ari muri bose. Ikintu washaka kugira icyo mukora bene data ni ibintu bisanzwe, ariko si byiza mwene data ko uca wumva amenga kizima mfise Imana yanjye uri kuri benshi ngo kizima mfise Imana ukumva amenga Imana warayishimye mu kwaha. Siko biri. Imana ni data wa twese. Haleluya. Nikorera muri uwo yagututse, nikorera muri uwo yakugiriye kumaramaje, nikorera muri uwo yakwandagaje kumure ni mwene data byashize akora ikosa. Imana ikorera muri twese, ni data wa twese. Nariko ndiyumvira ndase mama wanje muramuzi ushobora guhaguruka wakora ku mwiza. Mama wanje turakundana cyane. Ndase batoyi banje je ni mukuru. Ndase batoyi banje hari witwa Ponta, hari witwa Balu, hari witwa Kituneti. Nagomba ndababwira yuko mama naho dukundana cyane. Mama haguruka ndakubaza. Mama naho dukundana cyane. Naho tumeze nk'amahasi turabana. Naho dukundana cyane mama y'abana nka Ponta wanezerewe. Yaba twicarana kugira tuvuge Ponta na Kituneti wanezerewe. Icyifuzo cyawe ni iki? Nuko dukundana twese. Ni kuvuga yuko mama wa twese, mama wa twe na Ponta na Kituneti ntashobora kunezerwa ngo Kituneti yanyiyegereje yase Ponta. Nibikunda bene data, nibikunda. Haleluya. Nicyo gituma Yesu ati niyo mwasenga muvuga ati dawa wa twese uri mu ijuru. Dawa wa twese. Aha yarashiye kubivuga ati ni dawa wa twese, akora muri twese, aba muri bose. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo mfise ikibazo mu mutima no gusenga biranka. Iyo nashakure mwene data kamere n'uwabizi. Iyo mfise ikibazo mbwira ati oya twicare tukimare ntibikunda gusenga, bikunda gusenga mwene data. Birarengana biracana. Ntibicamo ntabwo ntibicamo. Urumva ko papa kubwira ati no ndakwanye banza ugende utungane, banza ugende ukunde kutovuga murankunda ukanyibona byawe ukanyagira uyundi amaraso Yesu Kristo yashyize kubwira ntibikunda bene data. Haleluya. Rero muri uko kwirinda urashobora kwiyanduza bivuye kugura aho uri, hari icyo wapfuye na bene data uwo mwegeranye cyane kirashika, ariko igihe cyose wibutsa ati uyu muntu turasangiye papa turakeneye gusubira kwiyunga. Haleluya. Ukavuga ati Mana ndabizi yuko bitazakunda ko senga no mubabariye, ntibizokunda ko senga no mubabariye. Haleluya. Icyo biratuma uca kuregeje Imana ati Mana nkiza ubu bwabo bungize, ariko igihe cyose uzokwibaza ko Imana wayifashe mu kwaha uzobandana kandi uzoba uri kuja mu mahoro uri kumwe n'Imana. Uzoba uri kugenda mu mahoro, uzoba uri kumwe n'Imana. Imana ishimwe. Imana idufashe bene data. Icya gatatu ni kuba abanyakuri. Reka dusome muri Yohani wa mbere igice cya mbere murongo wa 6. Yohani wa mbere igice cya mbere murongo wa 6. Tuvuze
tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba ari ukubesha. ngo kuba ari kugira ikipasa, kuba ari ukubesha. ngo tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba ari ukubesha. ntituba dukora iby'ukuri. Imana idufashe cyane. Ni kuvuga ko aya majambo bene adatugenda yasoma numva benga ntukizwa gushasha ngo tuvuze yuko hari igihe bene data bakizwa ni ukuri turavuga turi imvuzi pe, ndafatanije n'Imana, ndi umunyakuri, ndi mu busabane n'Imana. hari ibintu wumva uvuga cyangwa ugasima biza byoroshye cyane, ngo ariko ngo tuvuze yuko ngo dufatanije nayo, ngo ariko ngo tukaba mu mwijima. Reka n'amashami ya internet tukagendera mu mwijima, ngo tuba turiko turibesha bene data. ukuri kw'Imana kuba kuri muri twebwe. Nijye rero ndakubwira ashobora kwibaza ngo uracyari kumwe n'Imana, uracyasenga, ariko muri wowe urazi neza ko apana siko ndavuga abantu barondera guharira Imana itarahubwo buntu. Ndiko mvuga hamwe umuntu yumva amenga ari kwinji nawe ufise ikibazo birarisha kizima mfise Imana, sibyo? Ni kuvuga ko nkuko ijambo ry'Imana rivuga, ukavuga ngo ndafatanije n'Imana, ukaba uri mu mwijima wo kwanga mwene data, ukaba uri mu mwijima w'inzigo, w'ishari, wo gukora ibibi, uri kuribesha ngo uri kubesha. Sindiko ndabagiriza bene data bavuga ngo iyo umuntu agize uku intoki zindaze mugarukamo tuko turasangira. Haleluya. ubu uri kuribesha natwe tubabesha bene data, tubanyakuri. Vuga ati Imana nje nawe nifuza gufatanya nawe, ndumva ko ari ikintu vyama ariko ndabohoka, ndumva ko ari iki kintu chance uyu muntu chance iki cyaha ashobora kuba atari ikibazo n'umuntu akaba ari icyaha cyakunaniye. Vuga ati Imana sishaka kuba umubeshi, ndashaka gufatanya by'ukuri nawe, kuba umunyakuri. Amen, amina. Ariko iyo tugendera mu muco ngo kuko rero nyine ari umuco ngaho musambitwe nawe kumenya aho rero tuba dufatanye koko. Iyo turi mu muco hari ibintu umuntu akwiye kuvuga kuko yirazi ukisuzuma. Haleluya. Ukavuga ati by'ukuri ndafatanije n'Uhoraho kuko ndumva ko ampaye ubuntu bwo gukunda, ampaye ubuntu bwo kuva mu mwijima, ampaye ubuntu bwo kuva gutambukira mu mwijima, kwimenyereza icyaha. Amen. Reka dusome muri Yohana wa mbere 2:4. uvuga ngo ndamuzi ntitondere ibyagezwe byiwe n'umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Amen. Amen. Kandi atuvuga ko tuzi Imana. Nubona ataragira kidavuga nje ndamuzi, ariko nta muntu n'umwemerera kuvuga iryo jambo atareka nitondera ibyagezwe by'Imana. Amen. Imana idufashe bene data, Imana idufashe tuvuge make dukore cyane. Haleluya. Tuvuge make dukore cyane, dusubire mu ijambo. Uraba amajambo ariko aragutsinda, urabe ukuntu angana, uvuga ati Imana mfashe ntabara. Nafata se nasomye nariko ndasoma nyene hajya haroti mbona ukuntu babuza no kwidogera ama-authority, kwidogera abantu bagushizwe hejuru, kubatuka cyangwa kubavuga nabi. Muri Petero wa kabiri nyene reka nje ndahisomere. Petero wa kabiri nyene 2:10. avuga ngo ariko cyane abagenda bakurikira iby'akameremere kabo bifuza ibihumanya bagakengera ababaganza ntacyo batinya, ntibakugwa ku ijambo, ntibahindishwa agashyitsi no gutuka abanyacubahiro. Ariko abamarayika naho barusha abo bantu inkomezi n'ubushobozi, ntibarega abo banyacubahiro, ngo ntibabarega. Byarigera avuga ati ndagiye kukurega ku Mana pe, ngo abamarayika ngo naho barusha icubahiro abantu badutwaye mu buryo bw'imyemu cyangwa umubiri, ngo ntibagenda kurega abanyacubahiro, ntibubahuka kurega abanyacubahiro. Bene data, numvise ritsinze n'ukuri, ariko kuba nsohoke gisavuze nabi, ariko ndamurega papa ntiyagize ngo nitwemere no kurega, nitwemere ngo ntibabarega, abamarayika ntibabarega.
bene data tuba abanyakuri muri urwo rugendo rwo kutiyanduza mu buryo butandukanye. Uri umunyakuri, uri mu by'Imana bibemo koko. Uvuga ati ndabatanije n'Imana, matanya nayo koko. Uvuga ati ndazi Imana, yimenye koko, uyimenya gute? Umenya kuyizi kuko witondera ibyagezo byawe, kuko witondera ibiyinezera. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro bene data. Nani wabwira ndabababaje ko sindababaje, ndumva ko muryohewe. Haleluya. Imana ishimwe idufashe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana budushigikire mu byo turimo, imitima yacu ugati no Satani ndakwanga. Wumve kuri kuragwana n'umwasi ntumworere ku mutima. Ndabizi ko nzobona Imana niyo nirinda, ndabizi neza ko nzobona Imana naho nkorinda kwirwanirira, naho nkorinda gutuka, naho nkorinda kugira iki, ndabizi neza ko uhoraho azoza akangwanirira. Amen. Haleluya. Reka duheraheze kuri ino jambo rya Bikorino 2:6, igice cya 6:6. Bikorino 2:2, igice cya 6:6. mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mpemu yera, mu rukundo rutari uruheyiheyi. Amen. Amen. Murakoze cyane kasi. Rero bene data, ikintu narejeje ni uko ariko avuga ngo twishemagiza nk'abakozi b'Imana mu kugira umutima utanduye, mu kugira umutima utanduye. Cyo nambaza igihe ndiko ndiga kuri iki kintu cy'umutima utanduye leta. Kirateye ubwoba ngo twishemagiza nk'abakozi b'Imana no mu kugira umutima utanduye. Apana kuvuga amajambo meza gusa azagira abantu, apana gusa mu mabohero, apana gusa ariko ngo no mu kugira imitima itanduye. Hamwe ata muntu n'umwe ashika aja kuraba, nta muntu n'umwe azi umutima wawe, ariko ibaze turishemagiza nk'umukozi w'Imana. Wishemagiza nk'umukozi w'Imana mu mutima ugatsinda ukurya uhoraho yampaye umutima utanduye, yampaye umutima utanduye, ukumva urabinezerewe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndahejeje. Munyemerere dusenge bene data kuri iri jambo, asaba abagenzi bazi mufashe kwiga ndirimbo nyene. Haleluya, 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 haleluya. Ubuntu bw'Imana buri disponible, ubuntu bw'Imana bene data. Imana ishimwe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana burahari. Haleluya. Ubuntu bw'Imana n'ubw'ukuri. Haleluya. Nibwo butuma turi icyo turi, nibwo butuma tuba icyo tuzoba. Ntacyo dufite twiratira, ariko turakeneye ubwo buntu ngo budufashe, budukize bene data, budusubize hamwe. Haleluya. Haleluya. Budukirize imitima. Uvuga ati data, ndabizi neza ko niba umutima utagoramye, ugororotse, mu byo jewe ntajaja kwirwanirira kugira siniyanduze, nawe uzoharenguka ungwanire. Amen. Ashobora gukora ku mutima, ashobora gukora ku mutima wawe uko. Haleluya. Wisengere mwene data, wisengere. Haleluya. Wisengere. Yesu arakiza lesuyiro ziri mu mutima, arakiza ibyo bintu byakwanduye, akabikura akabirandura. Haleluya. Kumva umenga uri mushasha. Haleluya. Oh Mana, dutabare papa. Oh papa, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Menagura imitima yacu mwana w'abana, aho yakomanajwe n'ibyaha data. Etse imitima yacu mwana, kura ikibi cyose mwana, randura ikibi cyose papa. Kenshi ntitwamenye uko twifata mu bantu mwana, ariko ijambo ryawe radutsinze mwana. Ngororotse ari umugororotsi, aho yaba mu banyabyaha yarinze umutima we mwana w'abana. Oh, umutima ugororotse ngo yumva akabonye ku bwawe. Ese data waduhe imitima natwe igororotse, aho twaba turi hose, ibyo twaba turimo byose mwana w'abana, ku bacu babaje mwana w'abana ukaduha imitima iharira, imitima yihangana, imitima ibagirira akabonge, ikabiririmbira, ikabasabira kuhoraho. Oh, haleluya, haleluya. Ikina muri je
uko wamubwiriza umutima mwana yenda kumurongera data ndabona kubona mama nk'abantu reka ukica umuntu wese ari hano papa papa dusubize mu mahoro mwana okora abashana baticara basokwicarana batavuga nasokuvugana abigurana mwana begerane ku bw'ubuntu bwawe kugira ngo zacu nizokunda data niwongere ushoboye gukiza imitima niwongere ushoboye gukuraho ibyatuhanda ibyo byose niwongere ushoboye kuturinda mwana none dushoboye kwandura ukundi papa aho turi muri ino si mwami turakeneye kugororoka papa turakeneye kuba umuco mwami w'abantu abatubona mwami bari mu mwijima babona umuco urasa utuvanga data mwiza babona umuco urasa data yabakosende yaboshaya perezida uretse mwami w'abantu kuba umuco ngari ibikorwa byiza mwami ibikorwa byiza papa tumurikira n'isi n'ibikorwa byiza tumurikira bene data n'ibikorwa byiza mwami n'uguhanga mwami kwacu n'ukwihangana kwacu mwami turamurika mwami aho umuco n'imitima wateye papa turamurika mu bikorwa byiza turamurika mu mitima yacu igororoka n'ukoboshaya reka mwami w'abamukize papa reka ubahore data mwiza abashaya umwanosiya abari mu rugo data mwiza turatananiye guharira turatananiye kwihangana baye data mwiza guharira baye kwihangana ubushobozi bwawe urakora bino ubushobozi bwawe urabahora ubushobozi bwawe urakiza imitima ubushobozi bwawe urakiza imitima reka nawe ukore ubusasa umutima yacu reka utabare umutima yacu reka ubahore umutima yacu tumurike mwami tumurike mwami tumurike ibikorwa bye tumurikire abayobozi tumurikire abizima ibikorwa by'ubuzima haleluya kugatanga kacu mwami gaheza birakagatuka gaheza birakagutwikira urakoshora abayobozi urakoze mwami w'abantu ndizera kuri hano ndizera ko urakora ku mitima ndizera ko icyo ukoze mwami w'abantu urakoze cyane urakoze muri ijambo ryawe ngo ritweretse mwami riturongore mu kugororoka riturongore n'ibyanjye mwami n'ibyawe Yesu amina